Imbonesha kure yabemereye kujiraho amakuru atandukanye igezweho avugwa irya nino kuri no genekerezo rya 7 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2025 tubazaniye amakuru adasanzwe n'amakuru yihuta akaba harimwo n'amakuru ateye ubwoba ni amakuru aheje kudushikira kano kanya nyuma yaho havuzwe inkuru idasanzwe y'igitero cabaye mu gihe gitoya ku kibuga c'indege ca Bujumbura ivyuma vyo gutumatumanako bikaba vyaracitse bikavugwa ko ikoranabuhanga ryo ku kibuga c'indege ca Bujumbura ryo baryinjiriwe n'abantu batashoboye kumenyekana bamwe bakibaza ko yoba ari M23 yabikoze kugira yiba amakuru ku kibuga c'indege kubera ko ico kibuga vyaravuzwe cane gose ko cakoreshejwe na FARDC ndetse na FDLR kugira bakoreshe ico kibuga mu kubarungikira ibikoresho ndetse n'ibindi bigwanisho vyava ku kibuga c'indege ca Bujumbura bija muri Uvira gisagara kiriko kiragwanirwa muri kino gihe ni gisagara kirimwo ubwoba bwinshi cane ndetse n'abarundi bakaba bafise ubwoba ko gisagara ca Uvira gifatwa uburundi nabwo buca bushikirwa kubera ko aba FDLR benshi abayobozi ba FDLR ndetse n'abandi basirikare bakuru muri FARDC bari Bujumbura aho bamwe bariko baraja gukorera amanama abandi bakaza kuhinyegeza kubera ko murazi ko igihe igisagara ca Goma cafatwa abatari bake muri FDLR ndetse no muri FARDC barahungiye Bujumbura bamwe rero bakaba baranahaguza amazu bamwe bakaba baratuye ariko ubwoba ni bwinshi ko umwasi aho ariho M23 ishobora kumusanga kubera ko byamaze kuboneka ko neza ko igisagara ca Uvira gishobora kugwa mu minwe ya M23 umwanya ku mwanya nk'ubu turiko turavugana mwijoro ryaheze Uvira humvikanya amasasu menshi cane no kuvuga ku igenekerezo ryo kwitariki ya 16 z'ukwezi kwigenekerezo ryo kwitariki ya 6 z'ukwezi kw'icenda 2025 mu gisagara ca Uvira humvikanye amasasu menshi cane ndetse hakaba habaye n'ingwano zidasanzwe aho gisirikare ca AFC M23 bafatanije natwe irwaneho bafashe ahantu henshi cane hakikuje igisagara ca Uvira bisiguye ku mwanya n'umwanya mushobora kumva Uvira tombe nkuko n'ibindi bisagara vyagiye birafatwa bikaja mu minwe ya M23 hakaba hari amakuru rero menshi ariko aradushikira avuga ko ibintu bidashobora koroha umwanya n'umwanya ko mwo kwitegura kubera ko igisagara ca Uvira gishobora kugwa mu kanya gato kikaja mu minwe ya M23 inyuma y'ibi byose vyabaye ku kibuga c'indege ca Bujumbura tuza no kubigaruka ko mu buryo bw'idonido nuko amakuru twamaze kumenya muri eta majoro haciye haba inama y'igitaraganya inama idasanzwe iyo nama ikaba yabereye mu Kayanza ni inama yarimwo ibihangange vy'abajenero mu gihugu c'u Burundi iyo nama ikaba yarimwo abarongoye amabrigade iyo nama kandi akaba ari yugukaza umutekano kubera ko amakuru yibanga yamaze kudushikira nuko Uburundi bwamenye ko M23 ishobora kugaba ibitero kandi ivyo bitero biri bugabwe muri Buvira bidashobora kuza gusiga Uburundi kubera ko abategetsi benshi muri FDLR ndetse no muri FARDC bariko baraja gukorera amanama i Bujumbura ibi vyose rero akaba ari ibintu biteye ubwoba cane twababwiye ko ivyuma byo guhanahana amakuru vyinjiriwe ivyo vyuma rero bimaze kwinjirirwa ubwoba bwarabaye bwinshi ndetse Uburundi butangura kubona ko umwanya n'umwanya bushobora kwisanga mu ntambara benshi bavuga ko Perezida Ndayishimiye Varisito yakoze ikosa ridasanzwe kubera ko yishoye mu ntambara atazi neza bikaboneka ko igisirikare ca FARDC ndetse n'abawazarendo bashobora kumutana urugamba nariryabo biboneka ko ivyo bagwanira abenshi bagwanira ivyo biba benshi bakagwanira kugira baronke amafaranga murazi nka wazarendo n'abanyagihugu basanzwe bahawe ibigwanisho bakabihabwa Tshisekedi abizeza ko azobafasha ariko nanone izo wazarendo zitsinzwe urugamba n'ahandi zizohungira ntabwo zizoje Kinshasa kubera ko Kinshasa iri kure ntabwo zizoja Goma yarafashwe ntabwo zizoja Bukavu n'ahandi zizohungira atari mu Burundi gutyo rero izo wazarendo ndetse na FDLR guhungira mu Burundi nakaga gakomeye cyane kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho urugamba yishoyemwo ushobora kuba gwaratanguye rusa n'urumworoheye kubera ko yararonka amafaranga atari make muri ivyo vyose
ariko akiyobagiza ko umwanya n'umwanya uruhigi rushobora kumuhindukira. Abenshi rero bavuga ko perezida Ndayishimiye ubwo bafise muri kano kanya turiko turavugana atigeze abugira kuva yaba umukuru w'igihugu, kubera ko ashobora kwisanga intambara yatanguje akaja kuyigwana muri Kongo, ashobora kwisanga yashitse ku rugo rwiwe muri kano kanya turiko turavugana. Igisagara ca Bujumbura kiracungerewe bikomeye. Amakuru dufise nuko ata ndege zirekuriwe kugwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye Bujumbura, ngo coba cugawe vy'akanya gatoya mu ntumbero yo gukaruma situation. Mbere bikaba binavugwa ko n'ibindi bikoresho bitandukanye ndetse n'ibigega vya mazutu na essence vyegereye ikibuga c'indege ca Bujumbura vyamaze kwimugwa vyigizwa kure, kubera ko hari ubwoba ko hashobora kuba ingwano zidasanzwe, ivyo bikaba bishobora guturirwa. Kandi rero ivyo bigega vya essence bituriwe, murumva namwe gica kiba gisagara gica gicika umunyota, n'ikibuga c'indege ukisanga caturiwe cahiye cakongotse. Ivyo byose rero akaba ari ibintu biteye ubwoba banywanyi bacu. Ayandi makuru dufise nuko hari ukutumvikana muri abo bajenero baciye bakora inama y'igitaraganya mu Kayanza. Iyo nama ikaba yarimwo ibihangange bikomeye, ndetse no muri leta majoro bakaba batanguye kuzuza abasirikare benshi cyane ku mipaka igihugu c'u Burundi cane Bujumbura na Uvira, kubera ko babona ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Ibi bintu rero birakomeye cyane, bikaba vyateje kutumvikana mu nzego zo kwivuna abansi, aho bamwe bavuga ko perezida Ndayishimiye yoba yarakoze ikosa. Hakaba hari amakuru amwe y'ibanga yagiye ahabona. Ayo makuru yibwe akaba yaratanzwe n'umwe mu basirikare bakomeye mu gisoda c'u Burundi. Ayo makuru kandi ngo akaba ariko arifashishwa n'umwansi mu kugira ashobore kumenya neza uko ibitero bipanze ndetse n'ahantu abasirikare bari. Ibi rero birerekana kandi ko umwanya n'umwanya Burundi bushobora kwisanga mu ntambara. Nyuma yaho rero tubabwiye ko ikoranabuhanga ryo ku kibuga c'indege ca Bujumbura ryinjiriwe, amakuru atari make akaba yaribwe, ariko nanone ikibuga c'indege kikaba caciye cugagwa. Abasirikare ni benshi cyane ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye Bujumbura, mu micungararo yaho ndetse no ku nkengera, kubera ko muri Uvira ubu turiko turavugana hariko harumvikana amasasu. Bamwe bavuze ko ngo ari wazarendo ziriko zirasubiranamwo na FARDC n'imbonerakure, abandi bakavuga ko gisagara coba cinjiriwe n'aba M23. Izo M23 ngo zikaba umwanya n'umwanya zishobora gufata ico gisagara ca Uvira. Ni gisagara kiri strategique cyane, kubera ko gufatwa kwa Uvira biraba vyamaze kumenyekana ko Kivu yose, yoba Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, zoba ziri mu minwe ya M23. Murazi neza ko hari ibintu bidasanzwe biriko birategurwa. Nyuma yuko M23 ifashe Uvira, harashobora kuba intambara y'agakura. Bamwe bavuga ko ishobora no kuba intambara y'akarere. Hari vyinshi rero biriko biraba, ariko hakaba hari inkuru ihejeje kudushikira muri kano kanya ko hari abasirikare barenga 300 bamaze kurungikwa muri Uvira kugira baje gutanga ramforo. Abo rero bakaba bagizwe n'abasirikare basanzwe ndetse n'imbonerakure. Imbonerakure zitari nke zikaba zarungitswe kugira zije gutanga ramforo mu gihe vyoba bihinduye isura ndetse bikaba vyakomeye. Amakuru yizewe avuga ko hoba hari umugambi wo kugandagura bamwe mu banyagihugu cane abo mu bwoko bw'abatutsi, aho Bujumbura ku wa 7 Nyakanga 2025. Amakuru yizewe avuga ko ava mu masoko yacu atandukanye, avuga ko mu Burundi hariko ngo harategurwa umugambi ugayitse wo kugandagura bamwe mu banyagihugu cane abo mu bwoko bw'abatutsi, ngigihe umuhari M23 wofata akarere ka Uvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihamagagwa ry'ugwaruka rw'imbonerakure rirateye amakenga kandi rirateye ubwoba, aho leta y'u Burundi yahamagariye ugwaruka rw'imbonerakure rwo mu mazone yose kwinjira mu gisirikare hamwe ndetse no mu gipolisi. Amwe mu masoko yacu akavuga ko ivyo biri mu mukenyuro wo kurondera abasigara inyuma, mu gihe rero abandi basirikare bazoba bagiye mu kugwanya M23 muri Uvira. Iri hamagagwa ni umukenyuro wa leta wo kurondera abasigara inyuma, kuko abasirikare b'u Burundi benshi barongitswe muri Kongo gukingira igisagara ca Uvira kugira ngo igihugu ntigitegwe kitateguwe.
niko rero iryo soko ryacu ryashikirije. Itangazo rya Ligue de Jeunes CNDD-FDD naryo rirateye ubwoba. Mu itangazo ryasohowe ku rwego rwa Ligue de Jeunes CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura, abarongoye imbonerakure basavye kwegeranya intonde z'abipfuza kwinjira mu nzego z'umutekano. Buri zone ikaba yasabwe gutanga abantu 50 bitarenze kuri umunsi w'Imana igenekerezo rya 7 z'ukwezi kw'icenda 2025 isaha 9 isaha 3 zo mu gatondo, ariko amasaha yahavuye ashirwa isaha 12 zo ku mugoroba. Iryo tangazo rikaba rivuga neza ko atanumwe akwiriye gusubira inyuma canke kwirengagiza iryo tegeko. Amakenga akomeye ku mutekano yabaye menshi. Iryo soko ryacu rikaba ryerekana ko iyo myiteguro ishobora kuba igamije umugambi wo kugandagura abantu runaka. Yatubwiye ati hari ugushiraho umugambi ugayitse wo kugandagura abantu runaka cane abo mu bwoko bw'abatutsi. Turabibona neza tubicishije mu myiteguro y'urwaruka rw'imbonerakure muri kino gihe, niko iryo soko ribandanya rivuga. Akarere karashobora kwisanga mu kaga nk'uko twabibabwiye. Aya makuru arabandanya gutera amakenga menshi ku mutekano w'abarundi, kuko ashobora no kugira ingaruka zikomeye ku bumwe bw'igihugu ndetse no ku mutekano w'akarere. Abakurikiranira hagufi ibibazo by'umutekano mu Burundi ndetse no mu karere bavuga ko bakeneye gukurikiranwa n'ubushishozi bwinshi, kubera ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kurwa. Iryo tangazo rero ryarungikiwe imbonerakure rinateye ubwoba. Iryo tangazo ryasaba ko rivuga riti itangazo mu ntumbero yo kwitegurira yinjizwa ry'abazoja mu nzego zo kwivuna abansi no gucungira umutekano polisi, turahamagariye abarongoye umuhari w'imbonerakure mu nama zose mu mazone yose agize intara ya Bujumbura kwegeranya intonde z'abashaka kuja muri izo nzego twavuze aho hejuru, aho buri zone yose izozana abavyifuza kandi bateguwe neza bangana na 50. Buri zone yose ikazozana 50. Bisabwe ko izo ntonde zoba zidushikiye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 7 z'ukwezi kw'icenda 2025 igihe c'isaha 3 zo mu gatondo. Bisabwe ko atawo kwirengagiza iryo tangazo ndetse no gukorera kuri uyo mwanya. Murakoze. Ligue de Jeunes Bujumbura, Ngayempore Elise niwe yakwiragije iryo tangazo. Ivyo rero bikaba ari bimwe mu bintu biteye ubwoba biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Hari rundi rwandiko dufise rwandikiwe abagumyabanga. Urwo rwandiko rwiswe inkebuzo. Turaza kurugaruka ko mu buryo bw'idonido tubabwira ibiri muri urwo rwandiko. Haravugwamwo amabanga kuri Perezida Ndayishimiye Varisito, ugucanamwo mu bihangange vya CNDD-FDD, ubwoba buri mu gisagara ca Bujumbura, ndetse tukaza no kugaruka ingingo imwe ukwayo ku kuntu umutekano wifashe muri Bujumbura ndetse no ku kibuga c'indege. Kano kanya turiko turavugana harumvikana ubwoba butari buke. Hakaba hari n'itangazo ryasohotse rivuga ko hashobora kuza kumvikana amasasu, ariko igisirikare cavuze ko ngo ari imyimenyerezo iri kuba, ariko abandi bavuga ko rwoba ari uruyeri rwo guhuma amaso abantu, ngo hoba hari ibintu biriko biraba, ariko ubutegetsi bugomba kunyegeza. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko. Amakuru aba ari menshi cane banywanyi bacu, no kubandanya gukurikira ino shene tukabaha ibiriko biraba cane Uvira Bujumbura. Ibintu birashobora kunyuka bikayangara umwanya n'umwanya, ubwoba ni bwinshi. Ikibuga ntikiriko kirakora. Ubu turiko turavugana amakuru amwe yibwe, ndetse hari inama yabaye mu Kayanza y'abajenerali. Iyo nama ivyavugiwemwo n'ibiki byose turonse umwanya turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabakengurukije bwese rero fyonda kuri subscribe mu kanya tuze guhura muri ayo makuru tubabwira ibyo kete abagumyabanga bariko barahanahana ndetse n'ibirimwo muri rusangi. Turaze ko mudukurikira muri benshi. Ntirirano yanyu ni yayindi, no kubandanya kudukurikira no gufyonda kuri subscribe, gusangiza bagenzi banyu no kuduha ivyiyumviro ku makuru tubashikiriza. Byose nta ushobora kubironka atari kuri no chaîne ya YouTube.